Iyo rero tuvuze adoration, nshaka kuvuga guhimbaza. Iyo tuvuze guhimbaza, ni igihe uko kubaho kwawe kose, ivyo ukora, ivyo wiyumvira, ivyo ugenderamwo, ivyo uha agaciro, bitorna autour ya Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe mpamvu yawe. Nimba ndiko ndasangira na bene data, turi muri cellule de prière, turi mu bihe byacu byo gusangira ijambo ry'Imana, nimba ndiko ndagirira umuntu neza, ni ukuvuga ngo muri jewe, iyo ndiko ndabana na bene data, ndabagirira neza, ndabafasha ibibazo, ndabumviriza, iyo ndi muri biro yiwanje, ndiko ndasengera umuntu, ndiko ndafasha umuntu afise ikibazo, akantwara amasaha, bamwe bakamfata iminsi, iyo ndiko ndakora ivyo navyone ni adoration yanje. Ni ukuvuga ngo n'igihe ubuzima bwanje bubayeho kubw'Imana, n'igihe noba ndiko ndakora ico ndagukorera cose, bikaba biriliye na relation mfitaniye n'Imana, ndagukorera nkagufasha, kuko nanje ndumva yuko n'ubuntu Imana yangiriye, n'ubucuti mfitaniye n'Imana, numva yuko uri caremwe c'Imana. Iyo ndakubonye ufise ikibazo nkaba ndiko ndagufasha, ni ukuvuga ngo ico ndiko ndagukorera cose gifeza partie ya adoration.